Mbahaye ikaze muri kino kiganiro kandi mbashimira ko iminsi yose muba muri kumwe natwe. Nitwa Muragwa Moise. Ku munsi w'ejo ku isaha ya 3 nibwo kuri Twitter habaye ikiganiro cyari gihuje abantu barenga 500. Icyo kiganiro harimo uhagarariye SS Entreprise, harimo Miss Burundi, harimo Première Dauphine na Deuxième Dauphine wa Miss Burundi ndetse na Miss Popularity. Abo bose bagiye bashikiriza imigambi yabo hama naho bifuza kugera mu kiringo cy'umwaka bari muri Miss Burundi. Ariko kandi twabibutsa yuko SS Entreprise ihagarariye abo ba Miss bavuze ko nyuma y'amezi 3 bazoza bakora evaluation baraba umukobwa wakoze neza mu ba Miss, hanyuma muheze agashimwe ku miliyoni. Reka ntabicisha amajambo, mwumvirize ijambo rya Miss Keli Ngaruko yarayashikirije mu kiganiro twakoze ku munsi w'ejo aho twari turi kuri Twitter. Miss Keli, watangura wibwira abantu unashikiriza n'umugambi wawe. Murakoze cyane. Ku batari banzi, amazina yanjye ni Ngaruko Keli Michel, nk'abantu mwigeme w'umudikazi w'imyaka 23. Akaba ari jewe nagiriwe ibakwe yo kuba Miss Burundi mu mwaka. Jewe naje navuye kandi nabibona kuriye mu ntara ya Bujumbura Mairie. Nkaba narize amashuri hano ku ishuri d'École Internationale. Nkaba ariko nahereje secondaire muri Sciences B. Nkaba narabandanije amashuri ya kaminuza mu biharuro no mu gisata bita génie industriel. Muri Miss Burundi ku bato baba baragiriye chance yo kumviriza umugambi na présence, umugambi wanje ndawita Burundi dans les affaires. Ukaba ari umugambi wo guteza imbere umwigeme w'umurundikazi mu rusata rwo kudandaza. Ibyo tukabikora gute? Mu gutanga inyigisho n'uburyo bwo kubikora. Ndaza kugira akaryo ko kwishura ibibazo kuri uwo mugambi n'ingene bizorangura. Mugaka ari umugambi nasanzwe nkoreramwo, nari maze umwaka n'inusu ndabikoreramwo, ariko akarusho kari muri uno mwaka nuko ari gufasha umwigeme w'umurundikazi, kuko bwa mbere ntabwo nta limitation twakira. Uwifuza wese gukora ubudandazwa wese twaramwakira, tukamwigisha, tukamufasha kuronka ingurane, tukamukurikirana. Rero uyu n'umwaka nifurije yuko umuntu ashira imbere umwigeme w'umurundikazi mu rudandazwa. Bikaba biri novuga ko mu ncamake ni ukuntu nubabwira umugambi na présence muri Miss Burundi. Imbere y'uko mpa akaryo Première, Deuxième Dauphine et aussi Miss Popularité, nifurije gushimira SS Entreprise yashoboye kugarukana ihiganwa kuva umwaka uheze, kandi cyane Ministère du Commerce, du Transport et de l'Industrie et du Tourisme yadufashe mu Kongo ikatwereka yuko idushigikiye. Nuko rero ndagira ibibazo, turi hano mugangira afata akanya n'ijambo Première Dauphine nawe abidondore ku gatoyi umugambi wiwe, hanyuma mubone ko uza kubaza ibibazo.